ko mwese mukora akazi kamwe ukaba atamugore ufise na Rivera akaba atamugabo afise akaba ariko aravuga ko ashaje nta mugore ufise nawe none tukuririmbira Yesi ndasaza hari utuntu nkiriko ndatumbereza ariko bado Rivera rero ahari hose avyumve yari karafise umukunzi navye ikiganiro ciyo avuga karafise umukunzi ariko nawe yari itanguriye kwaje kwivuga ego Hello guys, j'espère que vous allez bien. Ni Khaisana none ni Sky Media present Sky Media Burundi nizera ko mumeze neza natwe turashima ego hama uno munsi ndabafitiye umutumire umusore akiri mutoya cyane usanga ni umupapa niko numva amatwi ansumira so cameraman amfashe amutwereke namahoro gamwiza wanje amahoro cyane urameze neza sawa cyane nani sawa ego urasa neza no munsi sanga umunsi wawe wabaye mwiza cyane sivyo okay so ngiye kugusaba widondora abadukurikiye amazina yanje nitwa Irambona King Christopher ego gerageje kwidondora amazina nayo Irambona King Christopher King Christopher amakuru yawe okay abantu benshi izina ryawe Christopher ntibakunze kurivuga ko cyane bakuzi kuri King benshi sinzi impamvu yose ni gwanje yose ni gwawe so King Christopher ukora iki je mu buzima busanzwe ndi umukinyi wa sinema ko ngomba ndagusabe none unyireke gatoya sinshaka gutahura ukuntu umuntu ashobora gukina sinema bigenda gute dumwe basi mu si vya bose novuga ko atari vya bose kubera nkaje ntavyo noshobora ushobora deja no uri kurakina ushobora n'ibintu bisanzwe abantu benshi bibaza ko batobishobora ariko nibaza ko hagoye intango ikintu cyose wamaze gutangura kiba gishoboka okay ibyo kukubwira ngo uyereke abadukurikiye ko nyene usanzwe n'umukinyi wa sinema turabigira hanyuma sivyo reka ndagusabe ubanze utubwire ni umaze gukina filme zingahe watanguye gukina filme ryari filme maze gukina ni nyinshi ariko si nyinshi cyane ndashaka kuba ndabimazemo imyaka igombe kwira 3 umaze gukina filme zingahe narakinye muri filme yitwa Amahitamo Mabi Urugendo Ruracariho Iyo Menya The Woman Stained n'izindi nyinshi hariho n'iyindi irikiracaho muri iyi minsi yitwa NKUSI okay iyo ndayizi nanje filme nziza cyane kweri notumirira umuntu wese kuraba okay uravuze yuko umaze gukina muri filme nyinshi kandi byumvikana yuko ari ibintu umenyereye so ndashaka utubwire n'abadukurikiye utubwire mbega bigenda gute ngo umuntu yiyumvemo gukina filme kugira ngo umuntu yiyumvemo gukina filme je sinzi ariko mbere ya byose basi ubanza kuba ufise umuhamagaro ufise umuhamagaro wo kumva ko ukina filme hama ugaca testing ukaraba ko iyo mpano ari iyawe kuko hari igihe uba uvyiyumvamwo ariko atari impano yawe gukina ugaca usanga impano yawe iri mu kwandika canke gukora ibindi bijanye na sinema rero ibintu byose uratesting ukaraba ati eske kino kintu nogikora vyogenda gute kuko nanje mbere kera sinakina sinema sinakina sinema ariko naribona nkumva ndabikunze nkavuga ati umunsi umwe uwozobigerageza rero niho umunsi umwe naje gukina rimwe nakinye mungira ngo muri sene zibiri canke zitatu zoba zirenga zitatu muri filme ya mbere nakinyemo yitwa Amahitamo Mabi rero kuva uwo munsi abantu bose bacaye bababwira urabishoboye vy'ukunda
rero hamwe n'abantu kuntera intege cyangwa ati ko abantu babona ko bishoboka reka nanje ngerageze nabe ko bishoboka hanyuma nuko nisanze ahantu. Okay, ese niba hariho uwundi muntu yifuza kugera aho ugeze nawe kuko ngerageje kuraba uri ku rwego rushimishije nyene, ari nk'undi muntu yifuza kugera aho ugeze nawe uwo mutumirira gukora iki? nahaguruka kore ikintu cyose iyo uciyumvisemo urahaguruka ugakora nta bundi buhinga. So muri sinema turavye ukuntu hano iwacu mu Burundi vyifashe, mu majambo make basiho nko ku baririmbyi bamwe turabona yuko bateye imbere, ibintu vyabo biramenyekana, uravye nk'indirimbo nyene muri East Africa muri make ziba zizwi na cyane yuko twebwe hano ururimi rwacu. So abanyarwanda rero muri make filme twebwe dukina utari umurundi cyangwa umunyarwanda nibaza ko bitoroshe kuzitahura. Rimwe urumva uko ukinye izo filme mwebwe mukina haraho zitarenga ndibaza bivanye nuko kuntu nyene ngira ngo ururimi rwacu rutagera kure. Mwoba hari ikintu muri ko murimvira kuri ico kintu ku buryo muvuga ati ururimi ruri universel ni Congereza, ati twandike filme dukine mu Congereza, dufate nk'akaruriro nka Tyler Perry akayibona akavuga ati uyu mwana yarayanditse ati uyu mwana yaranditse n'umwanditsi n'aba acteur n'aba actrice bameze neza, ati reka nanje ndabarukite canke reka kubera Tyler Perry n'umwanditsi turamuzi, reka ndabakoreshe muri filme yiwanje. Cyo cimvira umuntu amucimviye. turiko turabikorera ko kuko vuba cyane muraza kubona filme zikimwe mu Giswahili, zikinye mu Kinyarwanda, ntizikinye mu Congereza kuko twariyumviriye none ko biri ko umuntu ashobora kwiga Icongereza agakina filme mu Congereza, why not umuntu atokwiga Ikinyarwanda agakina filme mu Kinyarwanda? Ivyo nivyo bigiye gutungura abantu benshi muri iyi minsi kuko bazosigara bibaza none abana abarundi n'abanyarwanda n'abatanzania n'abanyakenya kuko ibintu byose turashaka gufata East Africa hamwe binashobotse ahubwo dufata Afrika nzima kuko iyo uravye nko muri filme NKUSI ukaja muri comment hari ahantu usanga bariko barashiraho comment bavuga ko bari muri Kenya, bavuga ko ari Mozambique, za Malawi, za hehe, ukavuga ati kumbe niro nukuvuga filme zirahagera, ariko zimaze kuhagera wa muntu ayuguriye aca asanga iri mu rurimi atumva. Rero turashaka ku buryo umuntu filme ni yamushikira gafyonda azoca yumva mu rwa rurimi rw'iwabo cyangwa aca yumva ururimi aza gutahura Igiswahili, Icongereza, Agafaransa, urumva ufyonze kuri video ukumva abantu bavuga Ikinyarwanda ukavuga wow abantu nabahe reka ndabarabe, ugaca usanga rero sabo mu Rwanda sinabanyarwanda bikagutungura ukumva yuko ugize mvuge gute igishika n'amatsiko yo kumenya abantu bakinye biki. Nivyo bintu turiko turategura kandi vuba cyane uyu mwaka utangura ibintu birahindura isura biragenda neza. So guys muravyumvise neza yuko abakinyi bacu hano iwacu mu Burundi imuyinga bariko barategura kudutegurira baradutegurira ibintu birenze. So King ndagaruka ndakubaza bega mu bakinyi bo mu Rwanda barateye imbere kuturusha uravyemeye? Film industry ya cinema mu Rwanda irateye imbere, urabona yuko nyene hari akantu baturusha, hari akantu batujyanye muri make inyi mu Rwanda uhora wifuza ko mwohurira muri filme nyene? Mfise abakinyi batatu nkunda mu Rwanda. Hariho Daniel Gaga, Ngenzi na Vanessa, hariho n'undi mukobwa yakinye muri My Ex yitwa Gilene. Abo bakinyi ndabakunda cyane no mu vyifuzo vyanje no mu ndoto ngira kweri
ndifuza kumusumwe hamwe nogirirwa amahirwe basi naho yoba umwe canke bose tugakorana ndavyifuza cyane. Okay, hano mu Burundi wacu naho. Hano mu Burundi abakinyi bo mu Burundi turacafise ukuntu tugoye navyo sinogera ntabivuze kuko hari umukinyi ushobora kurondera kugira mukorane akaguca ibirenze ukumva ko atabiguciye kugira ngo bimuhe ahubwo abiguciye kugira ngo akunanize. Sino abakinyi bo mu Burundi bose bakora neza no kwifuje gukorana nabo mu gihe nyene bo tworohereza. Hari akantu kamaze imisi gacendinga gurashaje rondera umugabo. Barondera abagabo nta nakimwe. None wari ufise umugore? Jewe je nta mugore ufise. Nta mugore ufise? Nawe none tukuririmbira. Yesi ndasaza hari utuntu nkiriko ndatumbereza ko bado. So ubivuze ku ikinone kuri ico kintu ko ako kantu ka okay iyo base ya iwayicreye no muntu uri kumwe ukora umwuga umwe bamitwa Vela. Nayibonye ariko aravuga ngo barondera abagabo ngo kadora vere rondera umugabo ariko nawe yaritanguriye kwaje kwivuga. Rero nadutangurire nkuko yabivuze agende kadora vere akurikire mimi he akurikire natwe ngira tuzoja dushikirwa. None ko mwese mukora akazi kamwe ukaba atamugore ufise na Vera akaba atamugabo afise akaba ariko aravuga ko ashaje nta kuntu ako kantu kamufasha. Ariko atari Imana ibikoze sinifuza no gutwara umukinyi wa sinema. Atari Imana ibikoze kuko ntawuburana n'Imana ariko abakinyi ba sinema ariko Vera yanayivuyemo deja ahubwo. So ushatse kuvuga okay yabihozemwo kandi n'ubu biracamurimwo ubivamwo ntibikuvamwo. King ndakubaza utubazo nka tubiri twanyuma turangiza ikiganiro cacu. Yego. Kuba dukurikiye nizera yuko ibibazo ntashoboye kumubaza murabiduha muri comment sivyo murabiturungikira muri commentaire kugira ngo azoze abitwishure ubukurikira niyagaruka. So King ni ihe role utoshobora gukina? Nta nimwe. Ntayo pe. Yeah. So that's good. Ngoma ndakubaze ikintu kimwe ca nyuma tuca turangiza ikiganiro. Atsiko yanje nifitiye n'abandi ndazi yuko harimo abaza kunshigikira kubijanye n'ico kintu. King wifuza umugore okay ameze gute? Nigiki wifuza basi nigiki wisunga canke uzisunga mu kugira ngo urabe umugore w'inzozi zawe? Je nifuza umugore akunda Imana asenga ego nta kindi aba yubaha Imana abasenga ibyo birahagije. Wowe ivya nyashi ntibikuraba? Ivyo ni sivyo byuba. Bari biri trend mwino misi. Rero je ntibinkorako. Biri trend nka Kiriku Akili ni mugenzawe musa n'abakora bimwe arakubwira yuko mwino misi akunda abantu je basi ivyo bintu ntivyigeze binkanga n'umunsi n'umwe sinigera ndaba cyane uburyo umuntu ateye mugufi munini muto ariko je ndaba cyane umutima. Rero ubaye ukunda Imana ukabusenga kwera wo mufata. Ndakunda n'umukobwa aririmba umukobwa w'umuririmbyi kwera uwo kwiba umutima wanje. Alvera rero ahari hose avyumve byari karafise umukunzi ikiganiro cyo bavuga karafise umukunzi ahubwo vuba ndibaza araduha oya erega kapapu zirabaho. mico niyo mu filime siyo muzima. So King ndashaka utubwire ibikorwa vyawe cyane filme NKUSI the big one. Filme NKUSI nanje nayisanzemwo yanditswe na director Amigo CEO wa Sky Media Burundi. Of course. Ngirirwa amahirwe nisanga muri casting cyane nongera kugirwa amahirwe nisanga mu ba acteur principal aho nkina nitwa GITARE ndumwami shaka cyane ubuntu bw'ubutware
ariko muri iyi minsi barimo barangambanira sinzi aho bizoherera ariko barangambanira abamazi abakirezi n'abatasha aho bari ariko bariko barangambanira rero ni filme nziza cyane iri mu bwenge bwinshi yayandikanye ubuhanga nanje kabisa sinari bwabone filme yanditse kuriya kwiyemera nibibi canke se irimo acting zimeze kuriya ni nziza cyane abantu bose nabatumira kuyiraba ayigeze keze kuri episode ya 21 niyo 22 rimiragira ku musozo y'abantu mwatanzwe bavuze ngo tuzoyiraba ni yaba nyinshi yewe nyabuna musimbe muyirabe ya filme nkusi wayikinyemwo uri umwami bica bihura n'izina ryawe mbe uravyumva ahura none hari umwami atagira umwami kazi kwera ndimo ndamurondera na n'inkusi ariko namunyana yavyivanze okay so iyo nkusi umuntu yo ironka gute yo ikura hehe mbega umuntu muto adafise telefone nini yoshobora gushikirwa ngira yoshobora gushikirwa ariko sindamenye neza inzira byo mworohera ariko ara sinzi abantu bafite amatelefone ya Android murashaka kuja kuri YouTube mukandika Amigo Amin Chaga camuyibona niyo YouTube channel iriko nkusi so nariko ndabaza dufate nk'umuntu aprefera kuraba filme mu television kironka gute atarinze kuvuga kwa donc mu ma studio ajya ma studio nyene usanga zirimo yego ndibaza ko hari abantu bazifise ariko sinokurangira neza ngahana ariko sinzi wabaze kumva kuko nigeze kuja naho hakujya muri Tanzania nsanga bariko barayiraba sinzi aho bayikuye rero urumva ko hari abantu usanga bakorera imbere cyane batanguye no kujya ku mafaranga yayo baje kuzigurisha twe tutarayajya ko baraye baduheko nikajya nyene yego hanyuma nibaza ko bokwegera amastudio abegereye ngira byo ushoboka bo bazani sawa okay King Christopher yari mutumire wacu no munsi ni yaca no nyene Sky Media Burundi presents tubashimire cyane kuba mwaduhaye akanya mwatwemereye yuko twicarana namwe King Christopher no gukurikira karibu murakoze ego so guys twebwe tugejeje ngaho no munsi peace twizere ko mubandanya mumererwa neza so ibihe vyiza